tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze, kurikirana ikiganiro tahura akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namugufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko unteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ubuntu twarazwe n'abasokuru bututegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose kuko dusangiye ubuntu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 18 Nyakanga umwaka wa 2023. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze muri kino kiganiro cyacu tahura akahise ubake ibirama. Ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, I got you. Inkurikizi z'ugwimo rwo mu 1993 mu rukurikirane rwa bino biganiro ku makuba yaranze akahise ku Burundi na cyane cyane mu gushaka gutahura no gutahuza abarundi n'abanyamahanga ivyerekeye ikiza canke ugwimo rw'1993 mu biganiro bine by'amayinga aheze twarabashikirije mwidonido amamuko y'umugambwe Frodebu, urugamba rwa politike rwa nyakwigendera president Melchior Ndadaye, amatora yo muri 1993, intsinzi ya Frodebu, igandagurwa rya Melchior Ndadaye n'abamufasha, hamwe n'ubwicanyi bwakwirikiye mu gihugu bwahitanye abantu baharugwa amajana y'ibihumbi, havuka agahinda mu gihugu, akangaratete mu miryango, hasigara imfuvyi n'abafakazi batagira igitigiri. Mu ntahe twahawe n'abakoze ko n'inkurikizi z'ugwimo rwo muri 1993, nayo mu kiganiro c'iyinga riheze tukaba twarababiye hamwe uko habonetse iciswe Convention de Gouvernement hamwe n'urugamba rw'umuheto rwatangujwe na CNDD FDD. Uno munsi tukaba twagize amahigwe yo kwakira abatumire babiri bagiye kutunganira kubijanye n'amatora yo muri 1993. Igicu caranze ukwiyamamaza kw'imigambwe Iprona na Frodebu, politike yaranze intwaro ya Ndadaye hamwe n'ivuka rya CNDD uko yanahindutse CNDD FDD. Turi kumwe n'umushinga ntahe Pascal Irariha, umwe mu biyemeje kugwanya ihonyabwoko kandi yanonosoye ivyigwa bijanye n'uburongozi,
leadership ndabaramukije ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu. Nanje ndabaramukije kandi murakoze kuntumira mu kiganiro. Turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Louis Niyonzima, umunyepolitike yabonye vyinshi mu byaranze Uburundi. Namwe ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro. Nanje ndakuramukije nongera nkaramutsa abo dusangira ijambo muri kino kiganiro, nkaramutsa nabo bose baza kugikurikirana. Muri runo rukurikirane rwa bino biganiro bijanye n'ugwimo rwo muri 1993 mu kiganiro cyacu cy'uno munsi twifuje kugaruka ku vyaranze amatora yo muri 1993 duhereye mu kwiyamamaza kw'imigambwe na cyane UPRONA na FRODEBU ukageza ku ntsinzi yandadaye. Nkuko mwaturiye akara, hari icyo mwokunganira ku byo abo twari twaganiriye mu biganiro vya mbere bashikirije? Nkuko mumbajije ico kibazo, twashoboye gukurikirana cyane ibi vyerekeye amatora yo 1993. Mugabo nagira mbanze ndakubwire yuko abarundi bagiye mu matora 1993, igihugu cari kimaze imyaka myinshi gica mu buzima butandukanye bwa politike. Murazi yuko kuva myaka 60 twagiye tubona ibintu byinshi, bimwe bibi ibindi vyiza, ku buryo 1993 hashitse hariho ibindi bintu politike yari yubakiye ko washaka binyegejwe. Ubwa mbere twebwe twakuze batubwira yuko politike ari mbi. Abavyeyi bacu kabati abana muzoje muri politike kubera politike nimbi, bakaduha karorero kuvyo muri 72. Mugabo 1993 twari dukuze, twari tumaze kumva vyinshi, ibindi tukabibona. Twarumva 1965, tukumva 1988, 88, 72, 91, 93. Ariko ivya 93 vyashitse exactement. Hari ibindi twabonye cyane kuko twari dukuze, nk'ivy'88, ivy'itandatu n'ivy'irindwi na kabiri. Ivyo hoye vyinshi ntitwabibonye, twavyumva abahinga babivuga, abavyanditse, mugabo kenshi na kenshi ugasanga nabo nyene ntibabihurizako. Ariko nk'ivy'inani twashobora kuvyumva, tukanabuza n'abantu bamwe arabishikiye ku ntega n'amarangara, bakatubwira uko bimeze. Hanyuma turaduga ibya 91, twari Bujumbura igihe barasa mu makaritiye amwe, nabyo nyine twaravyiboneye, n'ivyavugwa n'abari mu ntwaro bakabitubwira, ivyo twarabibona. 91 rero vyaciye bihura n'umuzo wa demokrasi, aho bari batanguye kwigisha ivya demokrasi, ivy'amatora niki. Ibihurirana rero nuko bandadaye bariko barataha baza mu kurondera ubutegetsi. Ni naho rero twashika mu myaka ya 92, aho bashobora kuja kuvuga imigambi yabo, kwiyamamaza. Ariko hamwe bavuga bati buza gushabura tagata, twarabona yuko biteye amakenga. Uwo muzo wa demokrasi uteye amakenga, kuko hari ibintu vyakogwa tutari tumenyereye. Ndibuka mitingi zaba, hariho mitingi yabereye hajya kuri Prince Rugwa Gasore, zari mu ma mitingi za nyuma. Murazi ko presidence yegereye stade ya Prince Rugwa Gasore,
hanyuma kenshi na kenshi wasanga abacunze kuri perezidanse bajya ba bere ruje ariho bahagaze. Ndibuka ko iyo mitingi yari yatumwe ko itumirwa abanyabujumbura n'abari mu nkengera zaho, ukabonaho abakecuru, abana bashikiriye abasoda wumva amajambo mabi ateye isoni y'amacakubiri, bakarandura ivyatsi bakabatera, ukabona yuko ari ibintu bidasanzwe. Ivyo tukabibona tukabura ivyo ari vyo. Hanyuma iyindi mitingi nabonye ko ibintu ari bibi cyane ni mitingi yabereye kuri ETS Kamenge. Kuri ETS Kamenge rero hoho rwaruka rwa Frodebu bitaba Jedebu barafasha abajije umutekano, abapolisi barabaka inkoho, baranabashahura. Umukuru w'umugambwe Ndadaye yari karavuga ntaco yavuze, ntiyahumurije, ntiyababujije. Ivyo byose turabona tuti iyi demokrasi irateye ubwoba. Naco gituma twe twiyumvira tuti abantu bazanye demokrasi, bazanye urukino rutafise amategeko, kuko hariho ibintu bitari gukorwa, hariho ibintu bateza kugenderako, ari ivy'urupfasoni, imvugo nziza. Umuntu afatiye no kuri ivyo rero, hari ibintu vyari bitangaje, wumva ko umukuru w'umugambwe Frodebu yavuga imvugo irimwo amajambo ahinyitse, mugabo uraba neza yarimwo ibindi bintu. Ndibuka ariko aravuga ngo uzo kwitega Frodebu ngo izomuhitana nk'umuvo. Urumva ayo majambo n'amajambo yarateye ubwoba. Akongera akavuga ngo umuntu azogwanya Frodebu ngo azohamagara miliyoni 5 zimubohe, ngo miliyoni 5 z'abarundi. Urumva ivyo byose yari amajambo ari mu violence. Ukiyumvira rero ukuntu iyo demokrasi yari kugenda neza. Umuntu rero afatiye kuri ivyo byose, warabona ko n'umugambwe yiprona nawo nyene n'imvugo zabo nabo nyene ntizani nziza, kuko uri kurabwira umuntu ngo nikinyamwanira, urumva yuko ari ibintu bitahisura nziza politike uba uriko urakora. Ni naco gituma navuze kare nti umuntu yazanye iyo demokrasi novuga ko ntihari bwategure neza abarundi, kuko no mu bihugu biteye imbere hari aho usanga bigorana, ku buryo bataravye neza nabo nyene usanga rimwe hariho ibyagenze nabi. Ndibuka muri Amerika igihe Trump atsindwa, murabona yuko iyo atagira inzego zikomeye zigenga n'amafaranga afise, urabona ko byari kugorana. Urumva rero uciye ukompara n'iwacu hoho, aho umunyagihugu atarashobora kugira isuku neza ry'umubiri, atarashobora kumenya kwandika, atarashobora kumenya kugira iyo demokrasi. Nukuri demokrasi yacu ntihari bwagere, abarundi ntibari bwagere kuyakira. Ariko na cyane twebwe twari dufite demokrasi iwacu kandi yari imeze neza. Ko ndibuka nko kuri perezida Bagaza nayo nciye ubwenge, warabona yuko politike ya administration twari dufise, kuntu batora kuva ku gacimbiri, wasanga bimeze neza. Yego naho atavyerade, mugabo warabona yuko ari hituze mu gihugu, naho tutari bwatera imbere cyane muri ibi vyiyumviro. Murabona ubu hariho ibintu ushobora gukora ukoresheje n'ikoranabuhanga, ukabona umuntu aramenya ibintu bitari bike. Rero novuga nti gushika muri 93
umuntu abona ivyari ko biraba, warabona yuko ibintu bitameze neza, warabona yuko hariho imvugo zituma abantu bazoshamirana. Nkibaza rero ko abanyepolitike bacu ikibabaje nuko atasomo bakuyemo, ahubwo vyagumye vyunyuka. Ahanini naho kuvyerekeye ibi vya demokarasi ukuntu vyifashe hagati ya Iprona na Frodebu muri ico gihe, vyaragaragaraga yuko ibintu bizogenda nabi cane. Ico nico novuga kuri ico cerekeye amatora 1993 no gushika n'uno munsi. Rero urabona ko ibintu bimeze neza. Rero urabona ijya demokarasi yacu 1993, urabona yuko harimo ibintu utazi uko bimeze, niyo biva niyo bija. Ko ndibuka ko Frodebu bigeze kuyifuta, umushinga Bayagana kandi yarigeze kuyifuta, mugabo haciye umwanya urume rumara icirasubiraho vyerekana yuko hari itegeko ryavuye ahantu umuntu adashobora kumenya, mugabo wiyumviriye umuntu ategeka abashikiranganji ni bake cyane, ashobora kuba ari umwe. Rero umuntu yakwibaza igituma baciye bayisubizaho, kuko je ndiko ndaraba neza umuntu yari yafuze Frodebu ntiyari yihenze, kuko uri kuraraba mu ma meeting yabo ukwirikije ivyo Ndadaye yavuga, ugakurikiza ivyo abayoboke biwe bakora, warabona yuko amatora atarakwiye kuba muri ico gihe. Rero uruva vyose uri kuraraba warabona yuko ari ikintu kibi. Sinzi rero igituma abanyepolitike baguma babandaniriza ko, kandi hariho ibintu bibi, ntibavuge bati reka duhagarikire ngaha tubandanye ibindi. Rero icerekeye ico nico nabivuga ko kugenda nabi kw'amatora gushikaho bica umukuru w'igihugu, aje ndabona yuko vyari previsible, kuko uravye ukuntu vyari bimeze, vyari biteye ubwoba. Urakoze cyane. Uno munsi kandi twifuje kugaruka kwivuka ry'umuhari CNDD. Mushingantahe Louis, mwodufasha mukadusangiza ico mwoba muzi kuri uyu muhari, nuko wavutse n'intumbero wari ufise. Nobanza gutarira nkwibutsa ko ubuheruka nakubwiye ko ubutegetsi cyangwa ubuyobozi bubi aribwo bwivyarira ababurwanya, haba muri politike canke biciye mu zindi nzira atari nziza. Hariho n'ikindi gihambaye, nuko abantu bose bavuka ari beza kandi bavukana ubuntu kandi bangana bose imbere y'amategeko. Burya kenshi bahindurwa n'ikibano bivanye naho baba, mu bihe barimwo n'ivyo babayemwo. Ikindi kibahindura ni politike y'igihugu canke ibihugu babayemwo. Iyo politike ishobora kuba ari nziza canke mbi. Ku kibazo bwite cerekeye ivuka ry'umuhari CNDD, nagira ndabasangize bike noba nzi. Ivyo navyo ni ibi bikurikira. Aha no kwibutsa
abatwumviriza ko imbere y'ivuka ry'uwo muhari CNDD hariho iyindi mihari yari isanzwe yaravutse imbere yawo. Iyo nayo ni Paripehutu na Florina. Akarangamutima k'iyo mihari kari kamaze gushinga imizi bivanye n'intara canke amakomine n'amakartier. Tugarutse kuri CNDD, inyuma y'igandagurwa rya nyenicubahiro Ndadaye Melchior incungu ya demokarasi hamwe n'abandi bo mu zindi nzego bagandaguranywe nawe, ivyo vyakurikiwe n'ivuka ry'imigwi mito mito yiyitirira kwigwanira no kurwanira demokarasi. Aho nashoboye kugeza amaso no kumva ibivugwa n'iyo migwi, nuko abasirikare bamwe b'abatutsi ari nabo bagandaguye Perezida Ndadaye Melchior bati rero ico gisirikare kigize igitero kuri demokarasi. Uko niko iyo migwi mito mito yavutse yabisigura. Mu ncamake, muri Kamenge na Kinama hacatangura ico ubwabo biyita ngo n'aba peuple, le peuple en arme. Amazina noba nibuka cane n'umuhisi General Adolphe Nshimirimana, umuhisi Batazira Savimbi, umuhisi Batazira Puma, umuhisi Batazira Bosco Beach. Hariho n'uwundi yitwa Mahoro, uyo sinzi ko yoba akiriho. Ico gihe vyaraboneka ko iyo mirwi mito mito navuze itari yitunganije neza. Vyaragaragara ko ikeneye indongozi ihuriyeko. Hariho umurwi warwanira mu Kinama, uwundi ukarwanira mu Kamenge. Kubera gupfa uburongozi vyaranashitse iyo mirwi ibiri itana mu mitwe irarasana. Amakuru nashoboye kuronka, uwitwa Bosco Beach yarasize ubuzima apfira mu Kamenge, ariko asanzwe ari uwo mu murwi wo mu Kinama. Uwitwa Puma nawe
yarashwe ari kw'ipikipiki kuri moto, yoba yarashwe n'umujandarume harya hafi y'isoko ya Kinama. Bivurwa ko uyo mujandarume yamurashe yari yinyegeje muri amwe mu mazu ari kuri zone Kinama. Iyo mirwi rero yaratevye irisuganya irakomera gushika naho igisirikare cy'igihugu gitangura gukoresha amabombe hamwe na za blende. Aha sinokwibagira kuvuga ko umuhisi Adolphe Nshimirimana ni nawe ndongozi yashoboye gutunganya neza iyo mirwi mito mito, hanyuma itangura kurwana ifise abayiha amategeko, kandi uwayiha amategeko si n'uwundi niwe nyene umuhisi Adolphe Nshimirimana General. Uruhande rw'abatutsi nabo urwaruka rwabo rwaciye rushinga imirwi abitwa abasanze sheke. Mu basanze sheke havukamwo umurwi wita Autodefense Power Amasekanya. Aho rero balkanisation yari yamaze gutangura, aho abahutu bari basigaye bisangije amakartier yabo, abatutsi nabo kukaba uko nyene. Ico no kwibagira kumenyesha abatwumviriza nuko ku mugoroba w'imikwa rya Perezida Cyprien Ntaryamira, muri iryo joro nyene igisirikare cagandaguye abahutu batari bake harya mu Kamenge muri Taba, ahazwi ku izina rya Triangle kuyarabara riduga muri quartier Gasenyi. Ivyo vyatumye n'ivyahuha bihuhuka, CNDD iba iravutse. Aha rero sinarinze kugaruka no kubwicanyi bwahitanye abanyeshuri bahutu bo muri kaminuza y'u Burundi. Inkuru itwengeje ariko ibabaje nuko ico gihe igisirikare cagerageza gutuza iyo mirwi ya Kamenge na Kinama, abanyagihugu bo mu Buyenzi bobo bivugira ngo ivyo akabivuga mu Giswahili kubacumva
bavuga amajambo ngo hao watoto wa Kamenge na Kinama wanachokoza serikali ya Burundi. Bivuga ngo mu Kirundi gerageje kubisobanura kubisigura ngo bana bo mu Kamenge na Kinama ngo bariko barasomborotsa igisoda cy'u Burundi cyangwa leta y'u Burundi. Mu nyuma bidatevye Bwiza na Buyenzi biba birashikiriwe, abantu baricwa, amazu amwe araturirwa, ibintu birasahurwa. Abasanze sheke rero bavuye gusahura muri za Bwiza za Buyenzi ngo baba barivugira ko bavuye i Dubai rero baje bavuga ko bavuye mu Buyenzi nk'uko natambwe ndabivuga. CNDD yavutse mu rukurikirane rw'ingorane zatewe n'ubutegetsi bubi biza kunyurwa n'igandagurwa ryanye incubahiro ya demokarasi ndadamekiyor. Intumbero nibaza yawo mu kuvuka nk'uko izina ryawo ribisigura nuko wifuza impinduka mu kugarukana igihugu mu nzira ya demokarasi yari hejeje kunigirwa mu menshi n'abasi bayo. Ikindi noba nibaza kwivuka rya CNDD kwari kugira ngo uyo muhari wegeranye inguvu za ya mirwi mito mito yari yamaze kuvuka mu Kamenge na Kinama mu mbono yo gushikana ijwi kure cyane hashoboka ku vyariko bibera mu gihugu cy'u Burundi. Mu ntango canke kwivuka ry'uwo muhari mbega uburyo bwavahe ni bande bari bawufashe mu mugongo novuga financement yawo? Ibijanye n'uburyo canke aboba barafashije uyo muhari CNDD ivyo ntavyo nzi, ariko muri rusange imirwi yose irwana mu bihugu vyayo ifatwa mu mugongo n'abanyagihugu igatungwa nabo nyene. Biranashika ko hoba hari n'ibihugu bishobora kuyifasha iyo mirwi bivanye n'inyungu za politike canke za diplomasi canke iz'ubutunzi bizifisemo. Ico wiyumvira kuri cyose curico, ico wiyumvira ko nico sico nico, ico turico twese turabarundi, ico turico twese turabarundi. Ico Mbega mushinga ntahe Pascal nibihe bintu nyamukuru byaranze politike yandadaye mu gihe yari ku butegetsi? Mbega ubuzima bwa politike y'ico gihe bwari bwifashe gute nk'uwanonosoye neza inyigisho za leadership? Ibintu byaranze politike yandadaye nk'uko mubizi mukuru w'igihugu yafashe ubutegetsi, ikintu ca mbere akora arahindura leta.
ahinduye leta akashiraho izindi nzego, ashiraho amategeko, ashiraho izindi nzego nk'abandi bose. Ariko je ngira mvuge cyane cyane ku bintu byantangaje kandi bitantangaje cyane kubera murazi ko nari navuze ukuntu mitingi zagenda, ukuntu propagande zagenda. Warabona ko ari propagande zishimikiye ku kantu k'agashavu k'inzigo n'akazikira, kuko umuntu yavyumva mu banywanyi ivyo bariko baravuga. Kuko baravuga ngo nibanyarutse irya nzu ni wanje, urya mugore nuwe wanje, ukumva yuko ari ibintu bigishijwe atari ibintu bapfa kuvuga gutyo nyene. Rero nagira mvuge mu bintu nagenda bona bitari bisanzwe kandi jewe nabifata nkama, n'ukuntu Ndadaye yihutishije ibintu. Mbere novuga yuko kenshi na kenshi abantu nuko baraba ikintu cabaye. Mbere novuga ko no gupfa kwa Ndadaye bishobora kuba byaravuye ku bwoba bw'abantu. Ndibuka yuko agishika ku butegetsi hari ijambo bakunda kuvuga kenshi ngo gususurutsa. Uko gususurutsa rero wasanga bagiye muri ministeri bagakubura, bagahindura abantu n'ingoga na n'ingoga, ukabona ko atari ibintu bisanzwe. Gushika hamwe n'umuplanto de l'époque yafata 6,000 ugasanga bamukuye. Si kuvuga kubura akazi, si kubura amahera yariho yo kubahemba, akazi kariho. Ukiyumvira ukuntu umuntu afata 6,000 washitse bamwirukana n'ishavu n'akantu, nta nama, nta guhumuriza abantu ati je ndaje ku butegetsi mugabo sinzokora ibi, sinzogira gute. Ugasanga hariho changement brusque ibaye ku buryo mu gihugu hariho novuga nk'ikintu cy'uruhagarara. Ico kameme caranyeretse ahantu turiko turaja. Ikindi cya kabiri, sinzi ko abantu bavyibuka, harigeze kuba uruhagarara mu ntara za Rumonge, Makamba, Nyanzarake, abantu bavuye muri Tanzania kuza kwirukana abatama bari bahari ngo nibasubire iwabo mu Mugamba, ngo nibasubire iwabo hehe. Donc ukabona yuko ari ibintu biteye ubwoba. Nigeze kubona abatama bashika 70 bicaye mu muryango wa presidence bavuga bati twebwe batwirukanye, mudusubizeyo, muducungire umutekano, mugabo ibintu bihera atakintu bakoze. Ndibuka ko hari hasigaye imisi mike Ndadaye ngo apfe. Je rero nagumye niyumvira nti eske si ubwoba abantu bari bafise, kuko urumva haraje ibintu nyene vy'umusumiranyo, ukabona yuko abantu bafise ubwoba. Bigaca bija kuri vya bintu vy'amamitingi bakubita abasoda, batuka abasoda, bavuga bati bijya bintu zobitwara. Donc ukumva yuko hariho ikintu kidasanzwe mu gihugu. Ikindi kintu nabonye kuri leta ya Ndadaye nuko hatanguye kuba nihinduka cyane mu maservice, ukuntu bakora. Ugasanga hariho abantu baje badafise ubumenyi bukwiye, bagafata umuntu yari nk'umudirecteur bakamukura bakashiraho uwundi, ntibarindire nuko amuforma, ntibarindire nuko amumenyereza akazi. Ugasanga ni ibintu biteye ubwoba mu gihugu. Ivyo rero narabibonye, kandi nkabona nti ibi bintu nkuko nabivuze nti bitewe bitebuke bizokwiga karambaraye. Ikintu rero naguma nibaza n'ubu ncibaza, mbega aba bantu b'abategetsi, abantu b'abanyepolitike bose ko bari benshi, hariho abantu wabona yuko umenga ntacyo bibabwiye. Uriyo kuvuga ati uyu mugambwe ahubwo turasavye mu dukure ko
mugabo kenshi na kenshi ugasanga mbere haro nabagiye kugira ngo babafate mu mugongo babaha akazi ibintu bibandanye ariko bibandanye nabi ico kintu nakibonye jewe nobabwira yuko igihe Frodebu yafata ubutegetsi ico gihe bariko barubaka irya soko nkuru ya Bujumbura kubavyibuka baciye bafata bakorera muri iryo soko baca bashira kwijabe no mu Nyakabiga donc wava ku isoko ryo kwijabe ugaca prolonge mu Nyakabiga ryari isoko ribandanya hakurya y'ikiraro hari abavyibuka je rero ndahaciye hagati mu isoko mu Nyakabiga bari bagize igistati kininiya ca ndadaye hanyuma ndarengana bisanzwe hanyuma barampagarika bati kubera ko utaramukije Mutama ndavuga nti Mutama wawe ngo ntabubona ngo ni babagamba ngo ni babandi nyine batumva donc ivyo vyose baransunura ndagwa haje umuntu abari karagenda menga ntafashe Serivyo ariko bamubwira baca baransunura ndagwa ariko ivyo bintu byaranyeretse yuko bafise akandi kantu muri bo kuko jewe ubwa mbere je sinava mu mugamba sinzi igituma banyise umugamba sinarose umwanya kubibaza kuko bari bashavuye kabona ko bafise agashavu utaza aho kava jewe ndabandanya naco gituma mvuga nti uko bigenda kose iyo twari dufise abategetsi beza bashaka yuko bahagarira intwaro nziza ntibari kwemera bijya bintu ko bibandanya murabona ko ari navyo vyadukwegeye akarambaraye gushika uno musi ngarutse rero ku bindi nashaka mvuga yuko abanyepolitike b'abarundi kenshi na kenshi ibintu bakora rimwe rimwe haraho wiyumvira aho biva ariko kenshi na kenshi ugasanga n'abantu baje gutyo bafise inyungu kanaka ariko badafise politike nziza y'igihugu badafise imigambi myiza y'igihugu batabona kure kugira bateze imbere igihugu nk'umuntu yize vya leadership ikintu mba mbona nuko mu bihugu bikomakomeye usanga hariho amalaboratoire y'abantu biga amaprojet y'igihugu kandi bakevalua bakavuga bati mbega uyu mwaka twasavye ko tuzokora ibi bigeze hehe bakavuga bati bigeze hano 90% byagoraniye ngaha bikenewe gukozorwa nibi bakabandanya rero iwacu urabona ni ikibazo gikomeye kuri nyakubahwa Bagaza byarakozwe ukabona ko yagerageje gukora ibikenewe ko hari ikintu bita plaque quinquennale warona yuko yagerageje akabikora neza ariko inyuma urana ko byose si kuvuga yuko banabandanije ahubwo n'ivyakoze barabibomoye uriko uraraba ibibazo dufise nkuno musi ukaraba ikibazo c'igitoro ukiyumvira umuntu afise banki nkuru y'igihugu ukiyumvira umuntu afise obera umuntu afise ubutaka butunze ukiyumvira ukabura ico ufata n'ico ureka uriko uraraba ingendo mukuru w'igihugu n'umudamu wiwagira ni nyinshi cyane zirateye ubwoba mugabo waraba ukuntu tubuze igitoro bikagusiga nico gituma hajya kuba amborider n'ibintu ufatira umwanya ukiga ukabona kure ugatunganya imigambi ukakwirikirana ko yakozwe neza hanyuma n'imico rero ukagira imico myiza imico yo kumviriza imico yo guhanuza imico yo kwigira ku bandi bahugu
ingendo wokora ukaraba ko ari ziguha akamaro kanini k'igihugu, ivyo vyose ukabiha agaciro ukabishira mu ngiro. Ico rero ni ikintu nk'abantu barongoye igihugu, abazorongora igihugu, abifuza kurongora igihugu bofatira ku bintu nk'ivyo. None uwo muhari watanguye ari CNDD ariko nyuma ugenda guhinduka CNDD FDD, mbega byagenze gute? Hari ico mu dusangiza kubijanye n'icatumye uhinduka n'ico byuba byarateje? Imvo zatumye CNDD ihinduka CNDD FDD si vyinshi ndabizi ko, ariko nshobora kwibaza ko vyatumwe ahanini n'imvo za politike imbere muri iyo mirwi. Nukuvuga CNDD hama hakavuka CNDD FDD, na cyane cyane harabaye ikurakurana ry'ubuyobozi ryabaye muri iyo mihari. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri nibaza nuko ishami rya gisirikare FDD ryavutse kugira isi n'amakungu bimenye ko mu Burundi hariho umuhari w'abarwanyi koko, kandi ufise icyo uharanira. Icya gatatu nibaza kwari ukwitegurira ibiganiro hakiri kare kugira ngo bazosabe impinduka mu gisirikare no mu gipolisi basanzwe bafise izina bitwa koko rya CNDD FDD. Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, so good. I got you. Ufise ubuntu nibwo budutandukanya n'ibikoko. Iyo ubuntu bwaheze mu muntu naho yoba yarize cyane, ari umuhinga mu by'ubutunzi bakamwisigira kicazwa kubigega byose arabyunyuguza, ibyo kagiriye umumara abandi bigafasha imfubyi n'abapfakazi, abyikwegera kagahaza inda yiwe. Ubuntu niryo bendera riranga umuntu, wabuntu buri mwiza, ugufise arahiriwe mu bandi. Gira ubuntu niryo bendera riranga. Ikiganiro nitahura akahise wubake ibirama, ikiganiro kivuga ku kahise ku Burundi, tukaba turi kuvuga kubijanye n'ugwimo rwo muri 1993. Uno munsi hari ku butegetsi umugambwe wahoze uri mu ishamba witwaje ibigwanisho ariyo CNDD FDD. Turiko turavuga n'umushinga ntahe Louis, ariko ivyabaye n'ubu bisa nk'ivyagarutse mu 2015. Umushinga ntahe Pascal, niki mwovuga coba gitandukanye muri politike y'u Burundi canke isano y'intwaro zagiye ziranga u Burundi? Urakoze kumbaza ikibazo. Uravye ivyo CNDD FDD iriko irakora ku vyerekeye ibibazo irimwo, ivya 2015 murazi ukuntu vyagenze. Jewe ngo mvuga yuko ata kintu na kimwe cantangaje, kubera
CNDD-FDD kuva ikiri mu ishamba murazi ibintu yagize za Bugendana za Teza Buta aho wasanga Umutama Uruyoya bacisha ku buhombo. Jewe rero nta kintu na kimwe kintangaza bakoze muri 2015 uti rero vyagarutse. Nibaza yuko kugaruka ahubwo vyasumbije kuba bibi ntivyagarutse kuko nta gihe batisha abantu, nta gihe bativye amahera, nta gihe batasubije inyuma ubutunzi, nta uri kurevariwa n'ibintu bibi cane. Ahubwo ikintu mbona giteye ubwoba cane n'ibi bintu vy'ivangura ry'abarundi. Uriko uraraba ukuntu mvuga nti peut-être n'urukurikirane rwo kuva kuri Frodebu, hari akajambo navuze bita gususurutsa. Uriko uraraba uno munsi ukuntu inzego zimeze, ukuntu bariko barakumira ubwoko bw'abatutsi, birateye ubwoba cane. Uzorabe amastatistike, urabe mu nzego z'igihugu, urabe mu nzego z'umutekano, igipolisi, uje mu butungane, uje muri education, uje muri santé. Uno munsi ukuntu batanga akazi harimo ikumira rikomeye cane. Ntushobora kumbwira nk'amaprovince nka 18 ugasanga harimo nk'abatutsi nka 2 canke 3. Waja nko mu badepeye nka 40 ugasanga harimo 1 canke 2. Waja mu ba médecin provincial ugasanga nta numwe arimo. Waja hiye ugasanga birateye ubwoba. Ico nico mbona ikintu kiriko kiratuma ahubwo igihugu cacu kizosubira kugira ibibazo bikomeye. Ico rero n'ikintu abarundi bose bakwiye kujamwo bakiyumvira kuko ntuze wigire ngo uriko uratoteza ubwoko ngo ni kuri kuratora umuti, ahubwo usanga uriko urazongera. Ico ni ikintu mbona ahubwo gikomeye cane. Wambajije uti uravye intwaro zahera na CNDD-FDD ubona budasa buri hehe? Intwaro imwe yose ifise ikintu kiranga. Iya Micombero ifise ivyayiranze bijanye n'igihe. Ivyo twumva urumva hariho cyakozwe kibi cane c'indwi na kabiri, aho hariho akagwi k'abahutu bashatse kwica abatutsi, kashatse kubamara, si kubica ahubwo kashatse kubamara. Mugabo Imana irakinga, naho habaye repression iteye ubwoba. Mugabo urumva ivyo niwe vyashitse kuri iyo ntwaro. Ntawe utababaye yuko hariho abahutu bapfuye. Ico kirababaje. Mugabo nico gituma mu buzima ni bibi gusotora intambara, ni bibi gushaka kwicira abantu busa, ni bibi gushaka guhonya abantu. Ico ni ikintu cyo kugwanya. Nico gituma twe tuvuga tuti ihonya bwoko ni icaha kibi, ni icaha kituma ibindi vyaha vyose bitsimbatara. Ni naco gituma jewe nkunda kuvuga nti abantu ari abanyepolitike, ari abandi bagira amashirahamwe yigenga, mu gihe utari kuragwanya ihunyabwoko, bijya bintu byose ugwanya ntibishoboka kurangira, kubera ari giturire, ari mauvaise gouvernance, ari ibyo droit de l'homme, nivyo bonona cyane kugira ngo bagume batsimbataye. Kuko bavuga bati ibintu ntivyagenda neza ntitwashira agateka kazina muntu, tugareka abantu bakareka kurya ibiturire, tugashiraho intwari bereye, tuzoca dushikirwa badufate. Rero bijya bintu byose nivyo bituma bibaha inguvu kugira ngo bice abantu mu mutwe, babicisha ubukene, ntibose kwiyumvira
ivyo vy'uko bakura ku butegetsi. Rero hajya tuvuga tuti genocide ni icaha kiruta ibindi vyaha vyose, twebwe tuba tuzi ivyo turiko turavuga. Jewe ndi ngaha ejo canke hirya y'ejo muzompinyuza aussi longtemps que umuntu yagize genocide, umuntu yagirizwa ibyaha mpuzamakungu atavuye ku butegetsi, ivyo bintu vyose ari byo biturire, ari byo kunyuruza abantu, ari byo vya torture, ari byo vya donc vyose bizogumaho, kuko nivyo bizotuma abo bantu baguma batsimbataye mu gihugu. Rero mbandanije ko kuvyerekeye ibi vy'intwaro, tuduge ku ntwaro y'abagaza. Yateje imbere igihugu, umutekano wariho. Yego nta ubura ikintu kibi umuntu ashobora kwagiriza umuntu, mugabo kameme wewe icyakorwa cose cyakorwa umuntu muto atekanye mu nzu yiwe, atawuri karamu bomorera kw'inzu. Ko ndibuka kuri Bagaza hari abantu bitwa Bagatarina, yarabagwanije barahera, bitwa bananga yivuza. Jewe ndazi yuko umuntu yashobora kurara mu gahinga akavyuka akagenda, canke akakindaro ku muntu akavyuka akagenda, umutekano wari wose, iterambere ryari ryose. Nduze ku vya Buyoya, je vyongora kugira evaluation, wobura aho uhera naho uhereza, kuko twarose ibintu bibi vyinshi ku ntwaro ya Buyoya. Ni bibi cyane, n'ikintu citwa ko yari yazanye ubumwe bw'abarundi, yabuzanye mu gihe ahubwo hariho n'abavuga bati twabuze umwanya kugira tumare ubundi bwoko. Ikindi caranze intwaro ya Frodebu kibi kandi kitazova mu mitwe y'abantu, n'igihe hapfiriye Ndadaye bagaca bica abatutsi, bagaca babahonya. Nicerekana ko bagize genocide ubwa mbere nuko bafashe ibibondo bakabisekura mu masekuro, bagafata abatama b'imyaka 80 batashobora kuvuga ngo bariko barabagwanya, bakabica. Urumva ko ari ikintu kibi cyane caranze intwaro ya Frodebu. Abantu benshi barakunda kwibaza igituma twebwe dushimikira cyane kuri genocide ya 1993, nuko Nations Unies yemeje yuko habaye ihonyabwoko ry'abatutsi, kandi no kubandanya kugira ngo bayemeze, baduhe sentare icira imanza abagirizwa iryo honyabwoko. Kuko igihugu cadutsemo ihonyabwoko nta mabi ataza, nk'uko twama tubivuga. Raba gushika no munsi turacari mu bibazo nk'ivyo kubera ihonyabwoko ryo muri 1993. Hajya ibi vyago vyose turimwo ni kubera ihonyabwoko. Naco gituma duhanura abantu, ibi bintu byo gukumira abantu, ibi bintu by'intwaro mbi, nivyo bituma abantu bagira ubwicanyi mpuzamakungu, nibwo butuma haba amagenocide. Nico gituma twebwe tuzogwa tuvyuka kugira ngo turonke sentare mpuzamakungu ihane abagirizwa ihonyabwoko rya 1993, hanyuma batugire na enquete, batubwire mu yindi myaka yose abantu bakunda kwitwaza kugira ngo nabo barabe ko habaye ihonyabwoko, kugira ngo ababiteguye bahanwe. Nico gituma twe tuvuga tuti nta kuntu, ego gupfa kwa Ndadaye kwari kubabaje, mugabo ntushobora kumva ukuntu umuntu w'icamba w'Ikaruzi, Cankuzo, Gitega, Ngozi, Muyinga, Ruyigi baca bicwa ku munota umwe, imipanga mishasha, ama essence ukabona yarateguwe,
bose bakavuga bati muraduha umuperezida wacu twari tubizi si bimwe vy'irindwi na kabiri, donc ukumva yuko hari ikintu categuwe nico tuvuga tuti ihonyabwoko ryari ryarateguwe. Rero turakeneye yuko sentare mpuzamakungu ari izoza ikasubira guhana abantu bagirizwa ivyo vyaha. Ikindi novuga les accords d'Arusha wari umugambi mwiza mugabo uza kuzanwa n'abantu bifitiye izindi nyungu. N'ikimenyamenya ni kubona abantu bagiyeyo batashizeho ijya komisiyo ya suivi na evaluation, kuko igituma bavuga ntibarafise inyungu zabo, bajya abantu bari baciye ubwenge bikwiye. Kubona rero ijya komisiyo itagiyeho ngo baze barevaluwa ku munsi nico cerekana yuko bashobora kuba bari bifitiye izindi nyungu zabo, na cyane ko bari banatangwe na nabi bavuga yuko hagiye kuganira abahutu n'abatutsi kandi atari byo. Kuko ngira n'abahutu bake bakubwira yuko bamenye yuko hari abantu bazobaserukira, ngira n'abatutsi bake bamenye yuko hari abantu bazobaserukira. Donc ivyo byose ni ibintu byaranze izo ntwaro ivyo kuri CNDD-FDD vyo ngira murabona yuko ntacu umuntu akwirirwa aravuga, ari bivyo kunyuruza abantu, kwica abantu, ku vyamoko birateye ubwoba. Naco gituma twe tuvuga tuti mu Burundi harakwiye kuba intwaro ya bose, intwaro yuzuriza bose, intwaro y'iterambere, intwaro abantu bose bisangamwo bakumva yuko ari abenegihugu. Mu gusozera kino kiganiro umushinga ntahe Louis n'ayahe manegociation atandukanye yoba yarabayeho na CNDD ubwa mbere hamwe na yoba yarabaye inyuma imaze guhinduka CNDD-FDD. Umuhari ucitwa CNDD mu nyuma ukava witwa CNDD-FDD. Aha no kubanza ukamenya abaserukiye umuhari mu biganiro bo bari bande. Hano curonka rero uko wishura neza icyo kibazo. Imbere yuko ndakwishura neza reka mbanze menyeshe abariko baratwumviriza ko mu ntango ya vyose burya hageragejwe itunganywa ry'ibiganiro hagati ya mirwi mito nakubwira ya Kamenge na Kinama. Ibiganiro byagize kuba hagati y'iyo migwi n'abasirikare ba leta, abaserukira abasirikare ba leta. Ivyo bikaba vyabereye muri Hotel sur Cedunil, ariko nta cavuyemwo, naho vyari bihagarikiwe n'intumwa zikomeye. Aha anovuga nkora serukira umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yari mu Burundi, yari yifuje ko haba ivyo biganiro kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu, na cyane hagati y'iyo migwi y'ikiragwana, hagati y'iyo migwi mito yavutse hamwe n'igisirikare cy'u Burundi. Mugabo vyagiye kwibonekeza mu nyuma ko iyo migwi yaguye mu mutego
kuko ahanini igisirikare cyashatse kumenya neza abo bahagarariye vy'ukuri iyo mirwi ya Kamenge na Kinama, kandi ico bifuje baragishitseko. Ariko naho byagenze gutyo, iyo migwi nayo nyene mito mito isa nuko yari imaze kwisuganya, imaze kuronka indongozi. Nabivuze nti umuhizi General Adolphe Nshimirimana yasa nuko ariko aratunganya neza iyo migwi. Muti none vyagenze gute? Icyakurikiye nuko umwe mu bari bitavye ivyo biganiro yari asanzwe aba mu Kamenge. Bidatevye yaciye agandagurirwa Ikaruzi. Ikaruzi rero yari yagiye gukorerayo, yari umuntu asanzwe yikorera utwiwe. Birumvikana ngaho ko abari muri ivyo biganiro amafoto yabo yari yamaze kumenyekana mu buryo aho uciye hose wateza kumenyekana. Ivyo bindi biganiro yaba ivya CNDD wobaza washinze uyo muhari arazwi. Imibonano yo baragiranye hirya no hino bagiranye n'ubutegetsi, kumbure azobiganira neza kuko yafise amakuru akwiye. Iyo nawe sinuwundi ni Leonard Nyangoma. Ivya CNDD-FDD navyo wabibaza abawurongoye kuva ukiri ku rubuga rw'ingwano rw'intambara. Nabo nyene nibo bafise amakuru akwiye, turetse ko ku giti canje nzi gusa ivyo nshobora kuba narasomye mu masezerano basinyanye na leta ico gihe, igihe bari mu biganiro bihagarikiwe n'amakungu. Ivyo navyo ndabisoma ku mpapuro, mugabo ido nido wo bihabwa na bene vyo. Ariko hani tworeka gushimira abo bose bagize uruhara kugira ngo ibiganiro bishoboke, na cane cane Perezida Buyoya Pierre yabitanguje umwanya muto, na Perezida Ndayizeye Domitien yabisozereye, kiretse ko ikiringo ciwe cyaciye gihera, ishyirwa mu ngiro ryavyo atarisozera, kuko amaze guheza ikiringo ciwe c'ubutegetsi hari ibikorwa vyinshi vyaza guca bikorwa.
mu vyo atari bwarangure. Ivyo navyo vyaciye bikorwa n'umugambi wa CNDD-FDD kuko wari umaze gushaka ku butegetsi. Akumbure hari akantu gatoyi noshikiriza, nuko mwese muribuka ko CNDD-FDD imaze gutsinda amatora yategerezwa gutunganya n'ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano bari basinaniye na leta, kandi CNDD-FDD nayo isigariye irongoye nyene leta y'u Burundi. Namwe mushinga ntaye Pascal mu gusozera mwoduha umwihwezo wanyu wuko politike y'ukuri yari ikwiye kuba imeze mu gihugu cy'u Burundi. Intwaro yari ikwiye kuba mu Burundi ni intwaro inywanisha, intwaro iteza imbere umurundi. Urabona abarundi aho bageze uno munsi bararushe, baragowe, barashonje, education yarasubiye inyuma ku rwego ruteye ubwoba. Urabona nta gitoro, nta terambere, nta kintu na kimwe tugifise mu Burundi. Rero tuba dukeneye indongozi zibushitse, indongozi zikorera abarundi bose, indongozi zishiraho ubutungane bwigenga, kuko kiya gihugu mu bintu vya mbere byinshi igihugu no kubura ubutungane. Navuze kuva mu ntango yuko ibintu vyagiye vyononekara, abantu babona kubera atabutungane bwigenga twagiye turonka. Naguhaye akarorero ko umushikiranganje yigeze gufuta fraude, umwanya muto ibiragarutse. Urumva ivyo vyose yari yabonye yuko ibintu vyayangaye. Iyo abutwe dufise ubutungane bwigenga yace ivuga ati no, il faut saisir loka, turabe igituma umushikiranganje yafise fraude, bakaba bafise ibintu bigaragara, hanyuma bakemeza iryo futwa rya fraude. Urumva rero igihugu kitagira ubutungane ni igihugu kiba capfuye. Kiya gihugu rero kirakeneye uburongozi bugarukana ubutungane, buduhanire abantu bose. Hari abantu bakunda kwitwaza ngo no mu myaka ya 65 ngo ya 72, twebwe mu bantu bishinze kurwanya abanyabwoko, twe tuvuga tuti ni haze ubutungane mpuzamakungu ataho bwegamiye, bugire enquête ku muntu uwo ari we wese, abo umuhutu ahanwe, abo umututsi ahanwe. Hanyuma tumaze kubona yuko abo bantu bahanywe, bamenyekanye, basaba ikigongwe, abarundi babagirira ikigongwe, canke bavuga ati barakwiye guhanwa. Mugabo twabamenye, twavuze tuti umuntu yaragiye mu vyaha mpuzamakungu, yagize genocide, hanyuma twebwe abasigaye banywane. Mugabo bantu twamaze kumenya abaribo. Tutarose ubutungane bwiza, tutarose abarongozi baha agaciro ubutungane, nukuri ntitwibaze yuko turiko turavaha, turiko turajana. Nihaze uburongozi bugira imigambi yo guteza imbere abanyagihugu. Icagwenge turazifise, nizo tudafise twozirondera hanze nk'ibindi bihugu, ko n'ibindi bihugu iyo baza abantu baciye ubwenge barabatwara. Murabona ko bigo baradutwara aba docteur, murabona ko bigo baradutwara des grands professeurs, des grands docteurs. Murazi bandimira barabatwaye, abandi bose barabatwaye, bakora mu ma ONG akomakomeye, bakora hehe. Dibaze rero abarundi baje hamwe bareke
bareke guhendana tuvuge tuti aho twihenze naha dufate umurongo tubanze turabe ibintu bikomakomeye tubikure mu nzira ibya mbere by'abo bantu batwiciye igihugu bategura amajenoside bategura ibyaha mpuzamakungu tubanze tubakure mu nzira iyo migambwe yose izo kwagirizwa ko yagiye mu bwicanyi babanze bayidukure ku mutwe hanyuma abarundi basigaye baje hamwe bavuge bati rero ubu turashaka gutwarwa gucyaha indongozi dukwiye mu Burundi ufatiye ku majambo ndada yavugira mu mamitingi ugaca ugereranya n'ijambo umuganwa Rudoviko yavuze urabona utabeshe yuko abarongozi batandukanye ni naho jewe rimwe murangirira impungenge ku barongozi dufise kuva 1993 kubona bagereranya Ndadaye na Rwagasore jewe biransiga kuko mu ijambo Rwagasore yaravuga ati ndasagasiye abadasigana ntimushire isoni ntimutoteze abanyamahanga mwigenze runtu ayo niyo majambo meza Rwagasore yavuga amajambo yubaka imitima y'abantu abajambo atuma bagira icizere cy'uburongozi bari bafise ariko wumvirije rijya jambo rya Ndadaye sinzi ko wo mugereranya na Rwagasore naco gituma avuga nti hajya abanyapolitike b'abarundi barahemukiye abarundi cyane kuko kubona tugira umuntu nka Rwagasore twe twarose projet twuririrako projet dukorerako projet dukoporora Rwagasore yari atubereye image nziza y'umurongozi y'abarongozi bazomukwirikira mugabo urabona yuko byagenze ukundi abamukurikiye nta cizere bahaye abarundi nta impanuro yabahaye ntibazikurikije byose nukuri byabaye bibi cyane rero nico gituma sibe kuvuga nti abantu ntibigire kuri Rwagasore ari ukuvuga ari ugukora ari kwitanga ari ugukunda igihugu kuko Rwagasore yari umwana w'umwami ntaco yarabuze yari kwigumira mu bwama akinumira akarindira ko azoshikirwa canke agakora ibindi ariko urabona yariguza abarundi arakunda igihugu aratinda aremera arapfa rero abarundi ngira twofata iragi rya Rwagasore nico kintu mbona cokura iki gihugu mu ngorane gifise tumaze kuronka abarongozi beza nka Rwagasore. Reka ngire ko ndabashimire kubona mwatwitabiriye ubutumire bwacu kandi nizera ko no hanyuma muzotwitaba. Ndabashimiye nanje kubona mwantumiye kandi mwasubira kunyikora ko nzokwitaba kuko mwagize ikintu ciza cyo kumenyesha abarundi biriko biraho mu Burundi kahise ku Burundi ni ikintu ciza cyane murakoze. Ndabashimiye namwe mushinga ntahe Louis kubona mwitabiriye ubutumire bwacu kandi nizera neza ko no hanyuma nitwabajya kara muzotwitaba. Ego nanje rero ndagushimiye kuba wongeye kuntumira muri kino kiganiro no hanyuma ni mwankenera nzobitaba nshikirize kumbure bike noba nzi nkaba nongeye gushima murakoze.
umushinga ntaye Louis Niyonzima akaba ari umunyepolitike yahoze ari umunyamabanga ntayegayezwa w'umugambwe UPRONA muri komine Mutimbuzi yigeze kuba umunywanyi w'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu iteka akaba mu mugwi w'amaho ujejwe ibibazo by'amabuhero n'amasentare mu 1993 yarabaye umuyobozi mu biro bikuru by'umugambwe Sahwanya Frodebu aba n'umunywanyi wa Sahwanya Frodebu yarabaye musitanteri wa komine Mutimbuzi kuva 2002 gushika umwaka wa 2007 yarakoze mu biro by'umukuru w'igihugu mu gisata cigendereza ry'igihugu akaba kandi yararongoye ishirahamwe ry'imvukira za Mutimbuzi. Iyi muri ko murumviriza ni Remesha Magazine kabetu tugateza abandi magamba barusha bahanze amaso rukigana muganza twumva bibwiye ku munara wa Mugongo na Manga ngo mwese munamira baguye bukena busangana hari n'abakomanda bacinya akazi mu Rutana baracafise inkovu akazi kabo kabasigiye nk'iharama nkatwe nabo baracabaza ibyo kwishira no kwizana ikicare gihe cyo kunywanisha ntega na marangara bikwiye ko turinda kujima namba rurema kunda Burundi ntitwojya mana umuhinga yoteza imbere imigwi ndangakaranga indero runtu yo kuzika mu miryango irakaramba. Ndabashimiye mwese mwakurikiranye kino kiganiro ndabibutsa ko bino biganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mu bisanga kuri West3 akaburungu itorero akaburungu org no kuri Facebook na YouTube itorero Burundi mufise ico mu duterera canke mubaza muri kahise ku Burundi mwo twandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 358 46 86 ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro. Yves yari mu buhinga bw'ivyuma arakenuye nayo Frank Ndizeye nariko ndabashikiriza kino kiganiro ndabikebanuye naho ubutaha. Hari umugera wari kurondorwa n'imizi bisa nkaho twabuze shinge na rugero yinizwe n'amata nta wundi mwerera uyamara indahiro mbi ntigwaza mu nda uyamara indahiro mbi ntigwaza mu tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze kurikirana ikiganiro tahura akahise wubake ibirama mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye mariko nagutwayike warampemukiye mariko uri njyajya warampemukiye mariko namugufise warampemukiye we wanteje akaranda warampemukiye mariko nteze intambara Iyi muri ko murumviriza ni Remesha Magazine.